ndabaramukije uni Madame Joa Imuhira Media, ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije abantu mwese mwumva ururimi rw'ikirundi. Uno musi ndabazaniye inkuru shasha. Bantu b'Imana, murabona ko nari maze iminsi ntaposta ibiganiro vya Imuhira Media. Abakunzi banje nagomba mbanze ndabasabe imbabazi gatonya. Murabona ko mfise Bibiliya, murabona ko uno munsi nambaye izindi mpuzu zitamenyerewe. Hari abantu bava bibaza ati Madame Jo yasaze. Oya, sinasaze namba. Hari ibihe ducamwo bigasaba ko twambara amagunira. Aya n'amagunira, ibi bavyita kwambara amagunira. Hari ibihe ducamwo bigasaba yuko twambara amagunira. Abantu baza kubona nkoze ikiganiro nambaye uku, ntimwibaze ati Madame Jo yasaze. Eka namba. Hari ibintu bimaze iminsi biriko biraba mu karere kacu muri East Africa, cyane cyane mu gihugu kibanyi muri Congo. Hari ingwano ku mbuga ngurukana bumenyi. Mwese muguma mubona amakuru y'icavutu gusa amaze iminsi ariko aravugwa yerekana ingwano iriko irabera muri Congo. Ahanini iyo ngwano iriko ibera muri Congo havugamo ibihugu bitatu. N'ibindi bihugu biravugwamo, mugabo ahanini havugamo ibihugu bitatu: Congo, u Rwanda, u Burundi. Congo, u Rwanda, u Burundi. Gose tuguma twumva inkuru zitoroshe, inkuru zihagarika imitima ya benshi. Je nanje narabiravye nk'umukozi w'Imana, nk'uwatumwe n'Imana. Je namanda bibabwira ati iyi si ndayirimwo nk'uri muri mission y'Imana. Je ndi kuri mission y'Imana. Imana yarandemye. Hari amashuri nize, abavyeyi aribo banshize mu ishuri ngo nige, banyifuriza kuba umuntu adasanzwe kugira ngire ubuzima bwiza. Ariko hariyo n'irindi shuri ry'Imana naciyemo, kandi ishuri ry'Imana riragoye abantu b'Imana. Je naraciye mu ishuri ry'Imana. Abantu benshi twaracishijwe mu ishuri ry'Imana. Je narabonye amageragezwa mu gukura kwanje, hamwe nibaza yuko Imana yandemye kugira impibihano. Amageragezwa. Murazi ko twaciye mu igihugu cacu murakizi, Uburundi muri kahise ka. Murazi ko twaciye mu ntambara zidasanzwe kabisa, zakomerekeje imitima ya benshi. Nabonye byinshi cyane muri iyo ntambara. Harageze ahantu mvuga ati Mana, wandemye kugira ngire umubabaro. Mugabo ivyo byose vyamba ko ntahura ubwiza bw'Imana. Mu nyuma Imana imbwira ati yibagita ishuri ryanje. Imana yaducishije mu ishuri rikomeye cyane, rikomeye. Umuntu wese yobashingira intahe, mwese mwakwiruka. Maze guca mu ishuri ry'Imana niho natahuye Imana, ndamenya Imana. Ndaja no mu ishengero, naho nyene irahanyigishiriza byinshi, inyigisha gutandukanya, kwitandukanya yo nyene ikayitandukanya n'abantu. Hari abantu vy'ukuri batumwe n'Imana kugira badushikirize ubutumwa bwiza. Hariho n'abandi bantu ntituzuba batumye. Na Bibiliya irabivuga. Abantu bazokwigira abakozi b'Imana, buzuye ikibi, buzuye icapa. Iko bivuga muzagenda musome muri Timoteyo izobatandukaniriza neza. Mwitonde musome Timoteyo yose.
ifise n'amashapitire makenya nyakuntunga, mugabo izobigisha itandukanirizo riri hagati y'umukozi w'Imana n'umuntu yatumwe n'umugwanizi. Mishingiro narababonye. Imana yaraturemye abantu bayo, kandi ntawe uzorenza ikinjana, muri twebwe. Mugabo muri iyo myaka mike yaduhaye, yaraduhaye mission. Muzosome mu Itanguriro, ihejeje kurema yaremye ibidukikuje kugira tubibemwo kandi tubihimbarirwe. Iduha no kuba responsable y'ibidukikuje vyose. Iraduha n'imbuto tuzokwama tubiba, tukarima, tukimbura, tugafungura. Yaraduha ikintu bita la responsabilité w'iyi si, naho benshi bahora bayituka. Turafise une grande responsabilité kuko Imana hari ico yadusigaranye, kandi muri iyo myaka, muri ico kinjana yaduhaye cyo kubaho, yaduhaye kandi nukuvuga kubiraga abana bacu, tukabatoza indero nziza, bagakurira mu ndero nziza, bagakurira muri environnement nziza, bakidevelopa, bakaba n'abacreateur nabo nyene, esprit de créativité, kuko Bibiri tubwira ko turi utumana duto. Iduha na responsabilité kubungabunga icyaremwe cyose. Ndababwira ikintu kimwe, ikintu cyose cyaremwe muri iyi si, icyo Imana yaremye cyose ntiyihenze, gifise icyo kimaze mu buzima bw'umwana w'umuntu, kandi byose yabiremye kubw'umunezero wacu, kuko Imana yadufitiye urukundo runini. Yaturemye inezerewe, yaturemye mu ishusho ryayo. Ariko ari umugwanizi Satani kugira yonone plan de Dieu yose. Maze kumenya rero yuko hari ingwano muri Kongo, ndagerageza ndabikurikirana, ariko ndaraba ingene tuvyifatamo. Niho naciye mbwira ati, Mana, waraduhaye ibanga ryo gusenga. Madame Cho, ndasenga. Hari ibihe ducamo bidusaba kwambara amagunira. Niyo mpamvu no musi wabonye nambaye amagunira, maze imisi nambaye amagunira. Hari ibintu ducamo bidusaba kwambara amagunira, tukadepoza ibi bintu vyose vy'isi, tukambara amagunira, kuko kugira ngo tuje imbere y'Imana, turirire Imana idukize, idutabare. East Africa cyavuga ati, Mana, nukuri utabare East Africa, cyane cyane Kongo, Burundi, Rwanda, tabare. Niho Imana yaciye impereza iri jambo ry'Imana, ngira ndabasomere. Ngira some muri Ezekiyeli igice ca 37 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'10. Ezekiyeli yerekwa iby'amagufa yumye. Ukuboko k'Uhoraho kwanjeko, asohokana ndi muri mpemu wiwe, anshira hagati mu kiyaya cuzuye amagufa, ancisha irya nino yayo, maze mbona ari menshi cyane muri ico kiyaya, kandi yari yumye gose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega ya magufa yoshobora kuba mazima? Ndishura nti, Mwami Uhoraho, ni wewe wobimenya. Arongera arambarira ati, vugira kuri aya magufa uyabarire uti, yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Uku ni ku Mwami Uhoraho abarira aya magufa ati, ehe ngira nshire mpemu muri mwebwe, nuko muraba bazima.
kandi ngira mbashire ko imitsi, mbazane ko inyama, barenze ko urukoba, mbashiremwo impwemu, nuko muraba bazima kandi muramenya yuko jewe ndi Uhoraho. Nuko camvuga nk'uko mbariwe, maze nkiriko ndavuga haba umuturagaro, mbona isi itigita, amagufa arafatana, igufa na rigenzi ryayo. Ngize ntya mbona ariko imitsi, maze inyama ziyazako, urukoba ruzirengako, ariko nta mpwemu zari bwajemwo. Maze arambarira ati, vugira ku muyaga, vuga umwana w'umuntu, ubarire umuyaga uti, uku ni ku Mwami Uhoraho agize ati, ngwino muve ku miyaga ine, mwa mpwemu, muhumekere kuri abo bishwe babe bazima. Nuko nca mvuga nk'uko ambariye, impwemu zibinjiramwo baba bazima, baravyuka barahagarara, ari ingabo nyinshi cane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ngo Ezekiyeli yeretswe amagufa yumye, nk'uko muhejeje kumva iri jambo ry'Imana. Imana yamutwaye ahantu isanga amagufa yumye, karema yumye. Iyo wumvise amagufa yumye wumva urupfu. Iyo Bibiliya ivuze urupfu, si uru rupfu twebwe nakubwiye ko tutazorenza intuzenya imyaka ijana. Nta myaka ijana ni mu buri tuyirengeje turenza ko 10 cyangwa tukarenza ko 20. Aho uba wagerageze gusaza gusumvya abandi. Ariko umuntu wese afise ikirimba azomara. Hari urupfu rero rwo kuva mu mubiri, uyu mubiri twambaye. Uru ni urupfu rusanzwe, nta muntu n'umwe rutazoshikira mu buzima bwiwe. Mugabo Imana iriko iravuga urupfu. Aha Bibiliya ivuga urupfu rwa esprit, impwemu yayo, kugira tugire ubuntu, kugira tugire impuhwe, nuko tuba dufise Imana muri twebwe. Imana yadushizemo ubuntu, nico bita ubuntu, kugira mwene data ababaye nawe ubabare nkawe. Iki twereka amagufa yumye. Ezekiyeli yego amagufa yumye, ni ukuvuga abantu bapfuye mu buryo bw'impemu. Urazi gupfa, 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 gupfa. Hari abantu bapfuye. Tutimagine, ngenda baho uburorero bw'abantu bapfuye kabisa. Kera, sinzi kubona mu bihe vya kera, umuntu abonye n'ikiziga yarajugumira akadegetwa, akabura amahoro, akamara iminsi adasinziriye. Umuntu apfuye umutumba wose, village yose yararira. Ariko no munsi umenga nibijue, umenga ni yamaje abana birirwa barakina kuri ordinateur. Umuntu agapfuka umenga nibisanzwe, wicwa n'inzara, umererwa nabi, ugira iki, umenga ni ibintu bisanzwe. Abantu bakicana muri ivyo bihugu bitatu, bapfa amoko, bapfa ibintu tutazi ivyo ari vy'amazina menshi cane gose tutoronka n'ingene tuvyita. Ugasanga umwe afise aho ahengamye, uwundi agagira aho ahengamye. Bakaryoherwa no kubona ikiremwa muntu kiriko kirapfa, ngo nuko badasa, ngo nuko badasangiye ubwoko, ngo nuko badasangiye igihugu. Ukumva nk'umukongomani yifuriza abanyarwanda bose bapfe, cyangwa ugasanga abanyarwanda nabo bafise uko bahengamye bakavuga ati nabo nyene bapfe, cyangwa abarundi nabo bapfe. Abarundi bakifuriza, umva, kwifurizanya gupfa. Abo badasa bose ngo nibapfe. Ugasanga abantu barebare bifuriza abantu bagufi ngo nibapfe, bagufi bakifuriza barebare bapfe, abavyibusha bakifuriza bonze ngo bapfe. Kandi bakumva barabiryoherewe, barabinezerera.
gusa urupfu basi amagufa yumye ega vuze amagufa yumye n'urupfu gusa gupfa spirituellement tu t'imagines kwifuriza ikiremwa muntu ngo gipfe n'ibikoko ntivyifurizanya gupfa nta senje yifuriza izindi senje gupfa nta ngwe yifuriza izindi ngwe gupfa nta elefa yifuriza izindi elefa uzogende wica igikoko kimwe muri territoire yawe urabe nta hipopotame yifuriza izindi hipopotame ngo zipfe mugabo umwana w'umuntu akanezerwa kumva ko ari wundi muntu apfuye bien ngo nuko badasa gupfa mu mpemu gupfa mu mpemu oya hari ikintu kintangaza rero kintangaza abariko baragwana bobo ntaco tubivugako abantu gusa bantangaza n'abantu baba bicaye mu masalo yabo bariko barabiraba muri televiziyo cyangwa babiraba mu matelefone yabo babiraba bavyasisa kozibona bariko barakokeza mazimisi hariho amagroupe menshi ndiko ndaba amakomantere yabo ndakorora mosozi ndiko ndaraba amakomantere ndavuga ati mana aba bantu nibiki ariko ijambo ry'Imana ryanyeretse ko barapfuye n'amagufa yumye nimutangare kandi benshi baraje no mwishengero bakaririmbira Imana bagatazira Imana nimutangazwe n'ayo makomantere ngo banaka bapfe ngo batsinzwe ngo bakubita amabombe ngo bandi bakubita amabombe mbe ndakubaze hamwe ukwegera Imana ukayibaza ati Imana wowe wifuza ko ari nde yopfa Imana yakwishura gute reka ndaguha n'akarorero gasanzwe ko mu buzima bwa misi yose fata umuvyeyi yavyaye tuvuge nk'abana 12 abo bana bakajyana hagati yabo ukaca wegera umuvyeyi ukamubwira ati mama papa muri aba bose wifuza ko ari nde yopfa mbega umuvyeyi azo kwishura gute muri abo bana biwe bose yavyaye ko twese twavutse dusa mu ishusho ry'Imana kandi Imana yaradutandukanije ku ntumbero yayo ndakunda abakanadien buke barimo Saint Esprit nabo nyene rimwe naho bibacamwe nabo nyene niboroherwe nibo bakunda ikintu bita la diversité ako kano ndagakunda cyane iyo ndakumvise la diversité utandukane bwacu bube inyungu y'uwari we wese nukuvuga utandukane bwa jewe na wewe bubi inyungu ntibuba gahombo rero abantu b'Imana ndakubwiye abo bantu barapfuye mugo hariya barapfuye barapfa byari nabwiye mugenzi wanje ati genda batera inkuru sinkifisa peti yo kwambara inzahabu murambabarira abantu bakunda gushatse nta peti yo kwambara inzahabu ufise kuko nibutse inzahabu iva mu maraso yasesetse nace numva nanse amabiju yose inzahabu nta peti ngifise inzahabu nibi bintu tugenderamo amatelefoni ibimodoka ibiki ntashwa afise ko muri hiver ndushobora kugenda n'amaguru ntibikunda mugabo biba bishoboka je peux abandonner tout nabo dushobora kuronka ibintu turinze gusesa amaraso y'abantu nta peti birimo vraiment nico gituma nahisemo kwiyambarira amagunira je préfère kwiyambarira amagunira neza nkiyambariye igunira nkibera nka Yohana Umubatizi yirira ubuki ibipfu nimuze mutangare bantu b'Imana mwe mugifise umutima w'Imana nimutangazwe nta gitangaza kiriho n'amagufa yigendera n'urupfu rwigendera gusa mu mpemu barapfuye kabisa barapfuye uribaza nk'abantu bashaka kugwana byo murandaba amavideo amwe y'abatunzi bo mu rwego rwo hejuru
bagwanye bicanye barabuze ibizahabu barapakiye mu mazu yabo bakubise ibizahabu ukazibona bakoze toilette y'inzahabu bana toilette y'inzahabu hariho ababosi bafashe barakora toilette y'inzahabu bakaza gukorerayo umwanda mukuru n'umwanda mutonya muri toilette y'inzahabu babanje kumara abantu bose babishe babamaze alafi bakacaza kugira dekoro inzu yawe ukazibona bakoze toilette y'inzahabu tutimagine kumara ubuzima bw'abantu juste kugira ukora ikintu kiza gufinisa pare kwitwa toilette numva ko bapfuye mu bantu ari amagufa yigendera bakamara abantu bose isi yose igapfa igatikira bakarunda gusumba isiha n'ivyo badakeneye byose bararunda ukagenda mu mazu ujya ugasanga bararunze ibimodoka ijana ibintu byinshi badashobora no kugenderamo byose ngo babimare ngo ni ubutunzi barinze kwica abantu bose babamaze bose bapfuye bicishije inzara inzu ziriko zirapfa abakecuru badashoboye kwigwanira bariko barapfa abana bariko barapfa bariko barabura indero nta muntu n'umwe ariko arabarera kuri isi irahungabanye barahungabanye cyane cyane umunyafurika ariko yica uwundi hazi kwica umunyafurika w'iwanyu ngo mutife ngo uri muremure undi ni mugufi n'undi afite inzobe undi arirabura undi arera ni Afrika c'est l'Afrique ihomba siko turahomba rero abamaze kumenya Imana abatarata ubuntu nimutangare Bibiri ivuga ko ari ibipfu n'amagufa yumye spirituel nimuze mu barondere ko n'ikintu na kimwe kuko barumye ariko ndakunda Imana kandi ntibazokwikiza ntuzobahanure ngo bumve azubwiye ko ari aba expert muri politiki bagusigura ibindi ma politiki tutazi amajo politiki numbaze sinzi n'ibindi byinshi cyane gose bazobigusigurira baguconvince aba bantu ntibazokizwa kubera uri kurabahanura bazokira kuko wewe wamenye Imana wegereye Imana ikaguhishurira Imana Ezekieli ni Imana yamweretse ayo magufa ni Imana nyene yamubwiye ati mbega aya magufa wibaza ko yosubira kuba mazima niyo mpamvu abantu b'Imana abamaze kumenya Imana mugende muri kwa yanyu musenge mukuri no mukugororoka mukuri no mukugororoka Imana izobabwira ati aya magufa izozi gusanga uri kuri isengera ikubwire yuko aya magufa yosubira kuba mazima ikacikubwira n'ama strategy ushobora gukoresha kugira aya magufa abe mazima nka kujya yibwira Ezekiel aba bantu bacu mu karere bazokizwa n'abasenga mukuri no mu mpemu n'abakominika n'Imana n'abatahura igituma Imana yabaremye nibo bonyene bazokiza aka karere ariko Imana aratweretse yuko bashobora kuba mazima itumye Ezekiel ibwira mwamagufa mwe subira mube bazima zabone igufa kurindi riko rirateranya amagufa araba mazima babone imitsi rikiraza inyama ziraza urushato ruraza après genda ubwira ijya miyaga ibahumekereko bace bahema bace barahema babazima basanga n'ingabo zikomeye basanga c'est une puissance ingabo zikomeye Imana ihejeje kubakiza iciye kusenga mukuri no mu mpemu iciye ku muntu afite imwe mu nkiza Ezekiel kuko Ezekiel wenyene yahuye n'Imana ari muri mpemu wenyene yavyivugiye
ndababwire kajya karere turi ingabo. Narona ko hari amagufa yumye. Niwasenga, niwegera Imana, niwamara kuba mukuri no mu mpemu, Imana izoguha ama strategie yose yo gukiza barya abantu. Ntibazokwikiza. Izoguha ama strategie yose yo gukiza barya abantu bamye, kandi nibamara gukira psychologiquement, spirituellement, muzosanga ari ingabo zikomeye. Muzosanga ari ingabo ziri puissant. Muzoraba ingene kajya karere kazoba develope. Abakongomani abo bene ba Azalendo nambara bazalendo n'aba M23 bagwana mu nda. Abahutsa abatutsi bagwana mu nda. Abakina ajya amazina yose ariko aravugirwa muri Kongo ariko agwana ibintu by'akaduruvayo. Mbega ijyangwano ise titre yitwa gute? Ariko bagwanira iki? Cygushika n'ubingwa no muri Kongo ntandi ko ndatahura umwana w'umuntu. Ariko Imana irayizi. Irazi yuko bose bapfuye ari amagufa yumye gusa. Yigendera. Bose abadirija bose n'amagufa yumye. Abagwanira muri kajya karere bose n'amagufa yumye. Kandi bazokwikiza. Bazokizwa n'abari mu mpwembo. Bamwe Imana yahaye privilege yo kuganira nabo. Bazokiza. Imana izoduha ama strategie yo kugira ngo abantu bakire. Kandi bazokira. Nibamara gukira bazogwana mu ndaga Mana yanjewe. Muzoshimura biterambere rizoba muri kajya karere. Kandi kajya karere barabaye ni bihugu bitatu: u Burundi, u Rwanda na Kongo. Ara kajya karere. Hanya zoba puissance ikomeye cyane gose. Kandi tuzobaho twese umenga turumwe. Uzomenga turavukana. Uzomenga turavukana. Bizoshoboka. Ibyo bintu ndabirindiriye kandi birahari kandi bizobaho. Bizobaho. Bizobaho umunsi ajya amagufa azozuka. Umunsi Imana yazuye iciye muri wewe. Wewe ntuhinduke gusa wihindukirire. Ube mukuri no mu mpemu. Si bijya tugenda kuririmba. Bijya Bibiliya afise ico bivugako. Bijya nibiseseme imbere y'Imana. Igihe bitari mukuri no mu mpemu. Igihe bitaratahura mission y'Imana. Bijya n'amakomedi yo mwishengero. Mugasubiza ko mwishengero gusa arabakomezi. Hari abantu b'Imana bahari. Barahari. Abasigaye bose nabo nyene uzosanga ari amagufa yumye. Kuko nta mukozi w'Imana agwanira ivyiza. Nta mukozi w'Imana agwanira ivy'isi. Chafu. Umukozi w'Imana akora icyo Imana yamutumye. Umukozi w'Imana akora icyo Imana yamutumye. Ntaze gukora amakomedi. Hari abantu biyitirira ngo n'abakozi b'Imana bakubita amakomedi neza. Ngo bagira ikibadadi. Mbene badadi bandi. Abantu bose bagasigaye babafukamira gusumba Imana. Namaze kubona umukozi w'Imana afukamirwa agahabwa icubaro gisumba ico wowe wohereza Imana. Umubonye ugatinya ukajugumira. Aho gutinya iby'Imana ikubona. Ugatinya umuntu nkawe. Sibo. Abo sibo watumwe n'Imana uramubona. Niyo muhagararanye urumva n'umutima ukeye. Utuje. Ni uzomumenyera. Naho byaza kugutera ubwoba kujugumiza ugasiga akora n'ibintu bidakorwa cyane kumushira hagati yo twamugina mu Kirundi niko batwita. Mbego twamugina. Tu entre guillemets. Mushira hagati yaje. Rero bantu b'Imana nukuri sindinze vuga amajambo menshi cyane. Nuko ndababwira gusa abari mu mpemu, abari mu kuri, abari mu kugororoka nimutangazwe n'ivyo bintu kandi mubabazwe bajya n'amagufa yumye. Le secret c'est quoi? Nimumvirize ijambo ry'Imana rizobaha ama strategie yo kubakiza bose. Gusubira kubatumira impemu zibajemo bakire. Hama bazoba ihanga rikomeye cyane. Bazoba
ingabo zikomeye cyane gose zigwanira ukuri ntakugwana no sense gushika n'ubusine sinabitahura bwana je funi n'amagufa y'umwanya nibisanzwe kubona tutashaka kubitahura ko n'amagufa y'umwe uragwanye uri kugwanira ubwoko urafise dro kugwanira ubwoko ni wagurene kugwanira ngo abiwanyu ngo abahe abiwanyu bahe ni wabarene juste kubera la différence kubera mudasa urareka imana yabaremye yonyine ibere ibagwanirira naho kwegera ukabaza imana uvuga ati ninde ukubaho ninde ugupfa imana yakwishura gute hamwe ugenda ukavuga ati imana mbwira umuntu ugupfa n'uwo kubaho uribaza icyo imana yakwishura wewe mbega wowe uri kuripfuriza abantu gupfa ujya wipfuriza muri suko wora rumutanzi ukamutanga kandi wakipfira mu rundi akigira no mu ijuru wowe uja hehe kuri kurakora ibintu binyuranye n'ubugombe bw'imana iri jambo ribwirwa abari mu kuri no kugororoka egera imana muritega ugutwi hakurya Ezekiyeli yiteze ugutwi imana izokwereka ko amagufa yose ashobora kuzuka akaba mazima hama ikwereka amastrategie ntajya yabwiye Ezekiyeli ya magufa asubira agira ubwenge la conscience igaruke l'esprit igaruke ubuntu bwaruke mu bantu hama tumenye icyo imana yaduhamagariye muri iyi myaka mike yadushize ku isi kubungabunga iyi si n'ivyaremwe byose nta kintu na kimwe imana yaremye kitagira akamaro kuri iyi si umusibo urafise akamaro icyatsi kimeze gute nakijya cyatsi uri gurabagara uturira kirafise akandi kamaro kacu ivyo wonona vyose vyo muri iyi si ugaya ngo ni bicafu ari akamaro bifise ikintu cyose yaremye kirafise akamaro muri iyi si icyo gituma twe kuyibungabunga muri aka kanya imana dutijije aba bana tuvyaye nabo tubaha indero mu kuyibungabunga kugira nabo nyene bazobandanye bayibungabunga rero ndashimira imana ko yampishuriye yuko jamais tard birashoboka ko ayo magufa yose yo mu karere kacu azozuka kandi yazuka azoba ari ngondo zikomeye ukuvuga ko kiriya gihe kizoba puissance idasanzwe nuko imana ihezagire abakunzi ba Imwira Media uza kubabwira igituma Madame Jo amaze iminsi yambara amagunira nta kindi atari uko ari mu masengesho imana ibahezagire ciao.